mwibohero. Ibohero yari ifungiyemwo imfungwa zitandukanye: abagabo, abagore, abasore, eka n'abakobwa. Gusa abakobwa n'abagore bari bafungiwe mu ruhande rwabo, abagabo n'abasore nabo kwari uko. Mike, umwe mu bari bashinzwe umutekano w'iri bohero, kandi ni nawe yari mukuru. Uyu nawe yari akiri umusore. Umunsi umwe mwibohero ryabo bazanyemwo umukobwa yitwa Alice. Uyu mukobwa yari yagirizwa kwica umuhungu bakundana kandi bari bamaranye igihe kinini, ariko nyuma aza kumufata ariko amuca inyuma n'akandi gakobwa. Uyu byahise bimubabaza, batangura gusunikana. Uyu mukobwa yisanga yasunitse uyu muhungu bakundana. Uyu muhungu kubw'impanuka ahita yitaba Imana. Uyu mukobwa bahita bamufunga bamuziza kwica, nubwo atarabigambiriye, ariko ibi kenshi na kenshi ntibikunda guteba, ntabwo bamufunga umwanya muremure. Mike, umwe nkubwiye ko ariwe yari ajejwe iki gipolisi, umunsi umwe ariko aratembera yashitse impande y'ahari hafungiwe aba bakobwa n'abagore kandi bari kumwe. Uyu mupolisi agize ati abona umenga hari ibintu bashobora kuba ariko baravugana, aribwira ati ese ujya mukobwa ariko aragumura abandi? Ibi bituma amwegera, yegera ahantu bari, ariko bobo ntibamubonye, ntibigeze bamubona. Ariko nawe yatangajwe n'ukuntu yasanze uyu mukobwa ari guhanura abandi kandi mu by'ukuri baranamusumba, aho yagira ati egome turi ngaha kubera impamvu zitandukanye, ibyaha bitandukanye, ariko icyo duhuriye ko nuko twese turi abanyabyaha. Kubw'ivyo rero ntidukwiye kurabana nabi canke ngo dufatane nabi, ahubwo dukwiye gukundana kuko twahujwe n'ibibazo. Arongera ati turakwiye kandi kwirinda no kubona yuko ibyo twakoze byari bibi, bityo igihe twavuye hano tuze twirinde. Arongera kandi aragira ati mu gihe tukiri aha turakwiye kandi no kugerageza kwirinda, cyane cyane aha benshi twavuye iwacu dusize imiryango itandukanye, ntidufatwe no kwiheba, irungu n'ibindi, ahubwo tubonane twebwe hagati yacu nk'uko umenga turabavukanye. Arongera kandi ati bityo kandi dukomeze no kwirinda imyitwarire mibi, kwikinisha, gusambana hagati yacu ubwacu, canke nuko baba baduhohotera ngo nuko turi mu maboko yabo. Kubw'ivyo tugerageze uko dushoboye kose tuze turirinda. Ati kandi ataravuga wa mupolisi ahita akorora, baramubona. Wa mupolisi ntagira ikintu na kimwe avuga, ahita yibandaniriza aragenda. Aba basigara bagira ubwoba, bagira ati none ibi bintu abyakiye gute nimba byose yabyumvise? Uyu mupolisi turabona ari mu birori by'ubukwe, ubugeni bwaryoshe, mariage imeze neza, baberewe, eka imiryango yose yakoranye, abapolisi bagenzi we, eka n'abayobozi biwe bose bari ngaho, ibintu bimeze neza. Ese turibaza uyu mupolisi agiye kubana na nde? Uyu Mike wacu, uyu mupolisi batweretse uwo bagiye kubakana, twasanze ari wa mukobwa Alice, umwe turiko tubona mu kanya ari mu gasho. Ese ibi byabaye ryari? Ubugeni bwarabandanije, barambikana impeta, byose bisa nkaho biriko birarangira. Hageze hahandi abantu amajambo yose yavuzwe, abantu basiribuye baryohewe, ku kanya kanyuma ko kubyina, uyu mupolisi wacu yumvise ijwi rimuhamagara riti Michael, uyu munsi ntabwo ujya ku kazi ko watevye kubyuka? Kumbe yari ko ararota. Uyu musore yari mu ndoto, mbega kuki yarose abana n'uyu mukobwa ari mu gasho. Uyu musore yahise ajya ku kazi, aragira ati uko bizogenda kose
izi ndoto zizoba impamo. Uko iminsi yaguma yiterera, umunsi umwe uyu mupolisi yaje gutumako wa mukobwa. Uyu mukobwa aribwira ati ese ni kubera iki antumyeko? Aha ntiwosanga agira ambaze bimwe yasanga ndiko ndavuga wa munsi, canke yoba agira amhohotere. Uyu mukobwa yagiye iyo bamuhamagaye afise ubwoba bwinshi, ariko nyuma yo gushikayo yatangajwe no gusanga ari mu icumba kimyekamyika kirimo amashurwe gishashagirana. Ku mpome hose handitse ati ndagukunda Alice. Aho akiriko aribaza ibibaye, wa mupolice yahise aseruka inyuma aragira ati mu kaji gatuje, ndagukunda Alice. Uyu mukobwa ahindukiye asanga ni wa mupolisi, ahita agwa mu kantu, atangura kwibaza atese umukobwa nkanje bishoboka gute ko yokundwa n'umugabo nkawe? Ese ntiwigeze umenya amakuru yanje kahise kanje ibyanshikiye? Umupolisi nawe aragira ati ndabizi cyane, ibyagushikiye byose narabimenye, ati narabisomye muri dosiye yawe. Umukobwa yahise atangura kurira, arabura ingene yo kwifata bivanye n'ivyari bibaye, kuko byari bitangaje cyane kubona umupolisi yokunda imfungwa kandi azi n'icyaha yagirizwa, kuko nicyari cyaha coroshe n'ubwo kitari kigumye cyane. Aba bari dondoranye baraganira umwanya utari muto, birangira uyu mukobwa yemereye uyu mupolisi ko bagiye gukundana. Ibi kubera ko urukundo bakundanye rwamenyekanye mwibohero kandi bakaja babonana na keshi, byatumye abakuru babimenya bakarira uyu musore, baramubaza bati gute ushobora gushoka mu ntama uragiye? Nawe aragira ati jewe nta cyaha nakoze, ahubwo naramukunze. Ese gukunda n'iryari byatanguye kuba icyaha? Namukunze kandi by'ukuri, kandi sinshaka kumwononera ubuzima kuko nifuza ko tuzobana. Arabasigurira uko ashoboye kose, abakuru barabitahura, bamuhanura kurindira ntazatorokeshe uyu mwana, amanze aheze igifungo ciwe, hanyuma bagende kubana mu mwidegemvyo. Ntibyatevye, nyuma y'igihe kitari gito uyu mukobwa yaje gukwiza igihano bari bamuhaye, aja kubana na wa mupolisi, bakora mariage, bakora urugo rwiza, kandi ibintu byari bimeze neza mu rugo rwabo. Eka iyi nkuru yankwibutse ko wari wayiteguriwe nanje L6 Sinde. Gusa sinoreka kuguha impanuro iri muri iyi nkuru, ushobora kuba utayumvise, gusa urumva neza yuko atawuzi aho injya zituruka. Urumva ko uyu mukobwa yaronse umugabo ari mu gasho, aho abantu bita habi, aho bita icya kabiri cy'urupfu, ariko akaba ariho yahinduriwe ubuzima. Cyo rero banyita L6 Sinde, ndagushimiye cyane we twabanye guhera ku ntango y'iyi video gushika ku iherezo. Nabakoze subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikora yikore kuko waracerewe. Bye bye.